Ikigo Netflix caraye gitangaje ko filme izwi nka Money Heist benshi mwamenye nka La Casa de Papel igiye kugaruka inyuma y'imyaka 5 yari yarahagaritswe gukinwa. Netflix mu kavideo gatoya yacije ku rubuga rwa X yagize nti byose byatanguye ari amafaranga maze bibinza habo n'ubutunzi butagira igiciro, intwaro ntizigera zihera ngo burya zirabandanya. Amakuru rero dukesha Netflix avuga ko igice gishasha cino filme kizoja hanze ku magenekezo 15 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 nubwo insiguro nyinshi ku nkuru y'ino filme zikiribanga. Mwomenya ko Money Heist canke La Casa de Papel yatanguye gukinwa mu mwaka wa 2017 ica kuri chaîne ya Antena ya gatatu yo muri Espagne imbere yuko igugwa n'ikigo Netflix maze igaca ihita iba ifilme rurangiranwa ku rwego rw'isi.